Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba Namvu Data TV, amahoro y'Imana n'abifurije umujyanye no mu banki. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cyacu cy'uno munsi, musaze mutunganiriza mukongera mugashikirizwa na jewe nyene Jean Imana irambona. Ndafise amajambo rero ngomba ko dusangira muri kino kiganiro, tube turaganira kuri aya majambo ari muri iyi ndirimbo, imwe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, mu ndirimbo ziri mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu Kirundi. Murazi ko hari ibitabo bitandukanye birimo indirimbo zo guhimbaza Imana, zaba iz'igiswahili, zaba iz'ikinyarwanda, kumbure no mu zindi ndimi banye n'igihugu cyacu. None twebwe rero muri kino gitabo cyacu cy'ikirundi kirimo indirimbo zo guhimbaza Imana, nagomba ngo dusangire aya majambo abonekana mu ndirimbo ya 62. Dusoma amajambo yose twumva ayo majambo navuga, hanyuma yo tuyasangire. Avuga ngo ugomba wese naze kwa Yesu. Ni ubutumwa bwiza buvugwe hose, nimukwiza ayo makuru mu bantu. Ugomba wese naze. Igitabo cya kabiri kivuga ngo ugomba wese naze ntatebe, niyinjire vuba hacuguruye, kuko Yesu ari irembo ry'ubugingo. Ugomba wese naze. Igitabo cya gatatu kivuga ngo ugomba wese naze kwa Yesu. Hari isezerano ritazovaho yuko uwoza wese atazomuhinda. Ugomba wese naze. Mu kitabirizo rero nawe havuga ngo dukunda kuvuga ngo ni refrain, havuga ngo ugomba naze, ugomba naze. Nimubimenyeshe bose bo mu isi. Ni umuvyeyi ahamagara abana ati ugomba wese naze. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cyacu cy'uno munsi. Nuko rero bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, n'ayo majambo tumaze gusoma muri ino ndirimbo, indirimbo ya 62, aho tubona yuko uyu muririmbyi yaririmbye amajambo ariko arahamagara, kandi mu guhamagara bibonekana yuko atarobanura ngo kumbure hoza umwe, hoza naka, hoza banaka gusa, banaka ntibaze, nkaho umengo harimo ibintu bya ntunze ikaye habanamba. Ariko uravye usanga yahamagaye avuga ngo uwo ari we wese agomba naze. Imana yacu nihimbazwe. Ni indirimbo rero novuga ngo ni izo guhamagara, kuko murumva yuko ariko arahamagara abaza kuri Yesu Kristo. Izi ndirimbo ndazikunda cyane kuko nabayeho ndazisoma, nabayeho ndaziririmba, kumbure muri ya masengesho cyane cyane y'ibiteramo cyane yo kwisondesha, mu makorale kumbure cyane mu migwi y'abasenzi. Ni indirimbo zikoreshwa cyane kuko murabizi yuko ijya myanya haba hariho gusenga, kandi novuga ngo umwanya wiyaguye mugiye kumara iminsi 2 cyangwa iminsi 3. Hari n'igihe byanashobora gusanga kumbura umuntu amaze y'iminsi irenga iyo, ugasanga rero ni igikorane novuga ngo ni igikorane cy'amasengesho. Rero murumva yuko izi ndirimbo zategerezwa gukoreshwa cyane kubera muraririmba, mugasangira amajambo, mugasoma amajambo, mugashinga intahe n'ibindi. Rero ngaha tubonye umuririmbyi ariko aravuga ngo uwo ari we wese agomba naze. Imana yacu nihimbazwe. Yesu igihe yarakiri mu isi ngo yarahamagaye abarushe n'abaremerewe, aravuga ngo nimuze kuri jewe mwebwe mwese abananiwe n'abaremerewe mu mitima. Imana yacu nidutabare. Rero ni indirimbo yo guhamagara, kandi bibonekana yuko ngaho yavuze ngo ni umuvyeyi ahamagara abana ati ugomba wese naze. Imana yacu nihimbazwe. Urumva rero ni Imana umuvyeyi iriko ihamagara abana bayo, ikunda ngo jewe na wewe tuze, kuko idufitiye imigabo n'imigambi myiza. Rero aya majambo mu gitero ca mbere tubonye avuga ngo ugomba wese naze kwa Yesu.
no kuvuga niryo jambo tubona yagumye ashimika ko atumbereye guhamagarira umuntu wese kuko hatari mwikumira, nta kumira ririmo, nta macakubiri y'amoko arimo. Uwo ari we wese, ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 3:16 hari amajambo nkunda cyane avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese, amajambo muyumve neza, ngo kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbaze rero gatwakunze bakina kiganiro kandi kitare murumva yuko n'uwo ari we wese aparte na kumwizera, yemera kumwizera, Imana yacu nidutabare. Rero uyu muririmbyi aravuga ngo ni ubutumwa bwiza, ni kuvuga iri jambo rivuga ngo uwugomba wese naze kwa Yesu, ni ubutumwa bwiza kandi ngo ubwo butumwa bwiza bukwiye kuvugwa hose. Imana yacu nihimbaze. Ndavuga kandi ngo nimukwiza ayo makuru mw'abantu ugomba wese naze. Imana yacu nihimbaze. Iki rero ni kimwe mu byo intumwa, mu byo abigishwa ba Yesu Kristo, mu byo abemera Yesu Kristo duhamagarirwa kuvuga. Duhamagarirwa kuvuga ubutumwa buhamagarira abantu kuza kuri Yesu, buhamagarira umuntu wese atarakira Yesu Kristo ngo aze amwakire, hanyuma Yesu Kristo nawe amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Imana yacu nihimbaze. Rero ngaho umuririmbyi aravuga ngo umwiyumvire ucumengo urabona ingene ubutumwa yabuvuga ashize amanga, yabuvuga anezerewe, kuko yariko arahamagarira abantu ngo baze kwa Yesu. Imana yacu nihimbaze. Yumvire nk'uburagize igikorane cyangwa ufashe ntuzeye amalance voix, ugiye ahantu ku Carrefour cyangwa kuri Rond-Point, ugiye ahantu mu masanganzira cyangwa ugiye ahantu hafi y'igisagara cyangwa ugiye ahantu hafi y'isoko, hanyuma ugasemerera muri ya mikrofone ukavuga ngo ngubu ubutumwa bwiza mbazaniye uyu munsi natumwe kuri mwebwe, n'ubutumwa bababwira ngo ugomba wese naze kwa Yesu, kuko niyaza kwa Yesu aramwakira kandi aramugirira neza, aramuruhura, aramuremurura, aramutura imitwaro yose yikoreye. Imitwaro nayo ni imitwaro y'ibyaha. Imana yacu nidutabare. Rero mu gice cya 2 nacyo yavuze ngo ugomba wese naze ntatebe, kuko birashika yuko umuntu ashobora kuguma zirora, akaguma zangazanga, kandi yamaze kumva ijwi rimuhamagarira kuza ku muvyeyi amukunda, ijwi rimuhamagarira kuza ku Mana ngo yakira agakiza, yakira igitangaza cyiwe, ahindurwe mushasha, ahindurwe icaremwe gishasha. Imana yapfumba. Turavuga rero ngo ugomba wese naze ntatebe. Avuze ngo ntatebe, birumvikana yuko hoba hariho abateba, ugasanga umuntu arikwega, ibyo akora byose abikora yikwega nk'umusiba, abikwega muri harandi. Ariko mugabo ngaha uyu muririmbyi wewe ariko yerekana ko ugomba wese akwiye kuza, adakwiye kwemerera ikintu na kimwe co mutebya, co tumateba. Aravuga ngo niyinjire vuba hacuguruye. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Birumvikana yuko birashoboka ejo canke hirya y'ejo ugasanga c'est trop tard, ugasanga watebye, ugasanga wamaze gucererwa. Rero ucumvira ijwi, mwavuga ngo yemwe mw'abantu mwe, mucumvira ijwi ribahamagara ribabwira ngo ugomba wese naze, nimuze, nimunyaruke, nimutebe, kuko haracuguruye, nimwinjire vuba, kuko buhababwira habaho kugagwa. Imana yacu nidutabare.
birumvikana ko atari ibintu bizokwamaho ibihe bitazoshira, ariko ni ibihe bishobora guhera dans moment à l'autre. Kubera ivyo rero umuntu wese ntakwiye kwirengagiza iri jwi rimubwira ngo yewe ugomba wese naze kwa Yesu. Iri jwi rihamagara umunyavyaha abohewe mu vyaha, iri jwi rihamagara imbohe ibohewe mu vyaha, riyibwira ngo ugomba wese naze. Uyu muntu akwiye kumva kano kama ariko araterwa, kuko hazogera igihe atazoba acumba ijwi rimuhamagara kuza kwinjira, kuko hazoba hamaze kugagwa, kuko igihe kizoba camaze kumurenga. Imana yacu nidutabara aho naho ni mu gihe muri yavuze ngo Yesu ataraza urupfu rwoza, none rero nutunganye ivyo mu rugo rwawe. Hanaho avuga kandi kuri kino gitero ca kabiri abantu yavuga ngo kuko Yesu ari irembo ry'ubugingo, ugomba wese naze. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, n'ano majambo ndizera neza yuko ukurikiranye neza ukagira umwihwezo urashobora kubona impamvu umuntu akwiye kuza kuri Yesu. Umuntu akwiye kuza kuri Yesu kuko Yesu niwe rembo ry'ubugingo. Ugomba ubugingo, ugomba kuramba, ugomba kubaho neza, ugomba kubaho mu munezero, akwiye kuza kuri Yesu. Yesu niwe rembo, Yesu niwe rembo ry'ubugingo, kandi uwumuje ko acaronka ubugingo. Twabonye ko amajambo avuga ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyu Yesu Kristo rero niwe rembo ry'ubugingo, kandi niwe rembo ry'ubugingo, ahubwo ubugingo budashira. Umuzako abasha kuronka ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Rero mu gitero cya gatatu yavuze ngo ugomba wese naze kwa Yesu, hari isezerano ritazovaho yuko uwoza wese atazomuhinda. Imana yacu nihimbazwe. Murumva n'amajambo uyu muririmbi ariko arahamagara, avuze ngo hari isezerano ritazovaho. Iryo sezerano ni isezerano ridahinduka, ni isezerano ata kintu na kimwe gishobora kurishingura. Rivuga ngo ugomba wese aparvenye kuza, ni ukuvuga yuko ata kintu gishobora kumuhinda. Ni ukuvuga uyu ahamagara ngo ugomba wese naze kuri jewe, ntashobora kumuhinda. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nta n'amajambo rero nibaza yuko muriko murayumva, kandi n'amajambo atomoye, n'amajambo yumvikana. Mu citabizo yavuze rero ngo ugomba naze, ugomba naze, nimubimenyeshe bose bo mw'isi. Ni umuvyeyi ahamagara abana ati ugomba naze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo tuno munsi, n'ano majambo nayo numva noganira nawe muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo tuno munsi, n'amajambo aguhamagarira kwitaba kano kamo. Birashoboka yuko wamuvyumva ariko ukavyirengagiza, ariko kano kamo kaguhamagarira kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uve mu vyaha, uve mu vy'isi, uze ku mwami w'abami, kuko niwe rembo ry'ubugingo budashira, kandi umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Muri ico gihe urupfu nta jambo ruba rugifise kuri we, ni ukuvuga rwa rupfu rw'ibihe bitazoshira ruba rutsinzwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, urashobora kuba waramaze kumwakira, witwa umukizwa, warabatijwe, uraririmba, urakora ibikorwa kumure bitandukanye by'Imana,
ukaba wavuga ngo jewe ibyo ntibindaba, ariko mugabo tuzi ko ubundi nawe yavuze ngo kurondera amahoro bidusaba guhoza ibi bintu nabyo byo uru rugendo rw'abamwakiye. Iyo usamaye gatoya birakuvamwo, iyo usamaye gatoya usanga wabivuyemo, iyo usamaye gatoya usanga usiga uri muri ba bandi Pawulo yavuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko ibikorwa bakora bigahakana ubushobozi bw'iyo Mana, bitwa kumengo baragirane barubaha Imana. Yacu nidutabare. Niyo mpamvu uzubona umuntu kuwa Mungu ariko aririmba ariko ku mugoroba mugahura yibereye mu bindi bidahuye na bya bindi yaririmba. Imana yacu nidutabare. Muri iyo minsi kumbure irenganye hariho umuntu yabaye ahantu akora igikorwa c'ivugabutumwa. Uyo muntu nyine arakorera Imana mu buryo bw'ivugabutumwa, kumbure ngira ngo mu buryo no kurirwa ndavuga, ariko munyemerere gusa ndabivuge muri no mvugo kano karero ko numva kanjemwe. Hanyuma abantu bari ngaho barashengerera, barafashwa, barahezanye. Mugabo ikindi gihe kubera yuko nubwo yakoreye Imana muri bwa buryo bw'ivugabutumwa asanzwe akoresha, ariko mugabo mu mutima wiwe iyi Mana yari karavuga muri kwa gukorera Imana kwiwe, kubera ko iyi Mana itariyo abifite mu munwa gusa, abivuga gutyo gusa ku majambo. Burya rero mu nyuma haheze igihe kanaka, nk'inyuma y'iyindi bimwe ndwi zibiri zitatu, yagarutse hahandi, ariko mugabo ico gihe coco atafatirwa mu mafuti, ariko arakorera hahandi nyene yagirane yakorera ca gikorwa c'ivugabutumwa. Imana yacu nidutabare. Ico gihe ndibuka rero ndamubwira nti none wewe ejo bundi uribuka yuko twahezagiwe, twafashijwe, twanezerejwe n'ibyo wakoreye aha hantu, n'ibyo novuga ngo wakoreshejwe n'Imana. None nk'ubu nk'abantu bakubonye uri kurakora ibintu nk'ibi, aha nta kintu wumvamwo. Ibintu byabaye kiriya gihe, ibyo wakoreshejwe kiriya gihe, nta n'ukwezi kurahera baciye bakubona uri kurakoreshwa ibi nabyo uri kurakora nk'ubu. Wewe uvyumva gute mu mutima? Imana yacu nidutabare. Rero birashoboka yuko waba uvuga ngo jewe naramwakiriye, ushima nabatijwe itariki iyi n'iyi mu mazi menshi, nabatijwe mu ishengero kanaka, ariko mugabo ukwiye kuraba mbega uracabigendera. Ni koko waraje kuri Yesu Kristo, waramwakirirwa kubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko ntiwasamaye, ntiwasubiye inyuma, ugasanga kumbure bya bindi wari waravuyemo wongeye kubisubiramwo, bisubiye kugira ubushobozi ku mutima wawe, bisubiye kukuboha, usubiye inyuma uri mu bihe by'intege nke. Imana yacu nidutabare. Ni ukuvuga ayo mana amajambo ngomba kuvuga yuko ntatumbereye utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe gusa, ariko ko ntumbereye n'uwamwakiriye ashobora gusamara, ugasanga muri kino gihe ntariko yifata canke ntariko yitwara uguhuye n'uwo Yesu Kristo yakiriye. Imana yacu nidutabare. Nari mfise rero ijambo muri kino kiganiro mutima w'ubugingo cy'uno munsi rivuga ngo ugomba wese naze. Imana yacu nihimbazwe. Ugomba wese naze. None rero mbega hariho ibyo wumva woba wagizwe mu mutima wawe umazemo iminsi, wumva wovuga ngo reka nze kwa Yesu we rembo ry'ubugingo budashira, kugira ngo ampindure icaremwe gishasha. Kuko abamwakiriye bose bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana. None rero sinzi ko wumva ari ibyo wobwira ubu Yesu ukavuga ngo Mana mbabarira, imaze iminsi bingora, maze iminsi nitwara gutya, maze iminsi mvuga gutya, maze iminsi muri ibi. None nanje ndaje hacuguruye, ndaje kugira ngo ninjire vuba hacuguruye, kuko wewe ari wewe rembo ry'ubugingo, kandi hakaba hariho isezerano rivuga ngo ntuzohinda abakuzako. Umuntu wese igihe yemeye kukuzako nawe uramwakira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro,
umutsima w'ubugingo cuno musi tugomba dusenga Imana rero kuvuga menshi siko kuyamara ntamagwa arahogwa kandi niyo bibaye birebire cane umwanya wo kubikurikirana ushobora kukugora ugasanga urahomvye ijambo ryari kukugirira ikimazi kubera yuko video yamaze amasaha 3 nivyo mpora nkunda kuvuga kumbure igihe umuntu yagize nka live ugasanga agize nka live y'amasaha nk'abiri canke amasaha nk'atatu muri ico gihe umuntu atari kuri iyo live aje ngo ayibone iyo video akabona imara amasaha 3 canke 4 birashobora kumutera ubunebwe kubera abona yuko ayo masaha yaronka kandi murabizi yuko bigoye umwanya n'amafaranga umwanya urazimvye tubeshejweho no gusatira turondera ubuzima wiruka muri ibi usubira muri ibi urumva nyene umwanya muremure nawe nyene gica kibikibazo ariko mugabo nizera yuko iyo ibaye video itwarika biba vyiza gusumba hanyuma rero kumva message yose none n'ano majambo tugomba dusenga Imana sinzi ko wumva hari ibyo wobwira Imana mbega wumva woza kuri Yesu nubwo wari witwa ko wamwakiriye wisunze ibyo urimwo wisunze ibyo uvuga wisunze inyifato wisunze ingeso zawe wisunze ibikuboneka ko wumva woza kuri Yesu kavuga ngo Yesu ndaje nyakira mparira mpindura gira uwera nkuko nawe uri wera nipfuza kwemerwa nawe wumva wowe mubwira ngo ndagomba kuba icaremwe gishasha sinari bwakwakire ndagomba kukwakira nendara kwakira ariko mugane narabaye umwana w'icangazi mva mu bana bawe bwite nsubira inyuma ariko misemo kugaruka kuko ibyo nagiyemwo nta bugingo buriyo n'urupfu gusa bintwara mu mahonero ariko nongeye kubwirwa biciye mu kiganiro umutsima w'ubugingo yuko wewe ari wewe rembo ry'ubugingo budashira none ndagarutse nk'umwana w'icangazi unyakire kandi Imana ishikwakira ikikwemera dusenga Imana rero n'umuhigwe umuntu yiyumvise yirabishije kwa aya majambo yiravye muri ano majambo akamubera icirore akabona hariho ikintu camugoye kimaze imisi kimugora yobwira Imana ati Mana ibi bintu bimaze imisi bingora ndakwinginze ntabare ndakwinginze ngirire neza uyo muntu n'umuhigwe kuko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo imuhangaze imwezi imutunganye hanyuma yemerwe n'Imana kandi ibyo nivyo Imana ikugomba ko ariko n'umuhombe uwo kwanka kwinjira kandi hacuguruye kuko hazogera igihe abatevye bose kwinjira ngaho twabonye havuga ngo ugomba wese naze ntatebe niyinjire vuba haruguruye Imana yacu nidutabare hazogera igihe abatevye bazokwicuza kuko bitazoba bigishoboka yuko binjira dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro umutsima w'ubugingo c'ubutaha tubahamagarira kumbure mwebwe bashasha mutari yabonesha kuri Ntambwe Data TV mufite aho handitse sabone cyangwa subscribe bivanye na telefone yawe ururimi irimwo naco uhomba naco bigutwara kiretse yuko bizogufasha yuko igihe cyose twashize ko video nawe kigushikira dushira ku biganiro bitandukanye ikiganiro n'ikiganiro umutsima w'ubugingo nicivuga butumwa niciyoboka Mana dushira ko n'ikiganiro yagamuganga naco nicamagara y'abantu kandi twese dukeneye kubaho neza dukeneye kugira amagara meza turatwigira hamwe ibijyanye n'amagara yacu kugira ngo ashishikare kuba amagara meza tuzitire tutaronerwa twikingire cyangwa twivuze kimwe cyose mu gihe cyacu dushira ko kandi ikiganiro gitondo gishasha naco nyene ikiganiro ciyoboka Mana ndabo kiba gitumbereye kubashikiriza ijambo byo mu gatondo ngo ribe nk'icayi ribe nka petit déjeuner hanyuma buri medite ko rikubera impamba y'umunsi dushira ko n'ibindi bivanye kumbure n'icigwa tuba tubona ko kumbure cofasha abantu ari utuntu n'utundi intahe kumbure ushobora kuba ufise intahe nazo nyene turazakira kumbure canke n'ibindi biganiro bitandukanye umuntu wese ashobora kumva mu ikintu kimufasha ivyo byose turavyemerewe kusangira namwe ivyo byose kuri Ntambwe Data TV dusenga Imana mwami Yesu tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise tubwiye yuko dukwiye kwinjira vuba ntidutebe hacuguruye kuko hazohabagera igihe hazugagwa umuntu ntabakironka buno buntu bwo kwinjira ngo abe umwana w'Imana none rero umuntu wese yumvise kino kiganiro birashoboka yuko
hariho ingeso mbi yakorokeyemwo, nubwo yari yarakwakiriye, nubwo yari yarabaye umukizwa, nubwo yoba yahora gukorera, kuko ivyo navyo tumaze kubona ko bishoboka. Ugasanga umuntu aragukorera mugabo ari umunyamafuti kandi yitwa yuko reka korera Imana, kandi Imana itagira amanyanga na makeya muri yo. None rero umuntu wese yitahuye kuri iki canke ikindi akaba avuze ngo Mana numbabarire, umparire, umpindure icaremwe gishasha, numugwize ko imbabazi, maze ivyo ugomba vyose bishishikare kubana n'abantu bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisavye tuvyizeye, amen.